Pyramid TV, we are on time. Yes my people, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki ndundi, abakunzi bakunda iterambere ry'umuziki wa 257. My name is Mr. Black, wa musore wanyu yama abashikiriza yama best news y'abaririmbyi b'abarundi, ama best exclusive y'abaririmbyi bariko barahitinga. My people, gumana nanje gumana natwe ni kuri Pyramid TV 257, muzokwama muriyongera ivya biganiro mutaronka ahandi. Guys, gumana nanje no munsi ngoma ndabashikirize imwe muri best exclusive iriko iratrendinga ni B-Face ari kumwe na MONIA FLEUR. Reka mbanze ndabacishirizemo muyumvire gato hamwe tugaruka. Urukundo ruzonyica naco mfise naguhisha cyakurya amasingowe kanagatiye sinkironka. Urukundo ruzonyica naco mfise nkiguhisha njakurya amasingowe kanagatiro sinkironka. Urukundo ruzonyica erega nkubuze ndapanika ndagukunda sana. Yes, mwayumvirije ni B-Face ari kumwe na MONIA FLEUR ku ndirimbo yabo vuba cyane bagiye kuduha kuri hit song Shasha, indirimbo imwe mu ndirimbo izofata imitima ya benshi. Abaririmbyi babiri basanzwe bakumva bafise fan base cyane no mu gihugu cyacu no hanze ya kino gihugu cyacu. Rero reka ndababwira ikintu kimwe musanzwe mu ikintu mutari muzi, B-Face na MONIA FLEUR ntabwo bari mu rukundo ya, ahubwo bari mu gakino bariko barabategurira ino ndirimbo izoza ifata imitima yanyu. Nkuko mwayumvirije, izo bari indirimbo imwe iryoshye cyane, izo bari indirimbo imwe imeze neza cyane gose. Nimba uri umufana ndundi, gira icyo uvuze, manuka ahepfo muri comment ugira icyo udusigiye. Icyo tubasaba cyoco udusigire like yawe, hamwe ugira icyo uvuze muri comment, hamwe ugire na sharing. My people, turabakunda cyane. Urukundo ruzonyica naco mfise naguhisha cyakurya amasingowe kanagatiye sinkironka. Urukundo ruzonyica naco mfise nkiguhisha njakurya amasingowe kanagatiro sinkironka. Urukundo ruzonyica erega nkubuze ndapanika ndagukunda sana.